Diaspora inasinzira. Koze cyane amazina yanje yitwa Martin Murerangabo, akaba ari je uyoboye company isanzwe ofisi yiduka hano yitwa Yakami Luxurious Company. Yego tugusanze hano i Nairobi muri Kenya, usanzwe gukora urudandazwa rwo muri iyi company yawe. Mbega ibyo mwoba mudandaza muri iyi company nibihe? Mbega abantu bashobora kubabwira gute birakunda ko bashobora gukorera mu bihugu batavukamo bisanzuye? Hano muri imodoka yacu ariyo ya Yakami Luxurious Company, turadandaza amavuta yo kwisiga y'abakenyezi, ay'abana n'ay'abagabo. N'amavuta tuvuga ko ari amavuta meza cyane, urugero rwo hejuru y'ibice 98%, kuko n'amavuta ava mu makampuni akora amavuta meza mu Bufaransa, kandi n'amavuta afasha mu gutora inyishu y'ibibazo bimwe bimwe byo ku ruhu. Uretse ko ari amavuta yo kwisiga kugira umuntu agire ubwiza, n'amavuta kandi ashobora kugira inyishu ku bibazo bimwe bimwe by'uruhu ku bantu cyane cyane baba barakoresheje amavuta mabi akabonona uruhu. Iyo bashitse hano baba baje kuronka inyishu yo kugarukana rwa ruhu rwabo rwa kamere bambaye. Mwebwe nk'umurundi yakorera muri Nairobi i Kenya, biraborohera gukora? Nta kibazo mushobora kuba muhura naco bijanye n'ubutegetsi? Murakora mwisanzuye nk'uko bimeze? Hano muri kino gihugu navuga ko dukora twisanzuye, kuko twarasabye uruhusha, turabisaba leta yo muri iki gihugu ca Kenya, iratwemerera itatugoye, iradusaba impapuro zisabwa, turazitanga. Tumaze kuzitanga baratwemerera ko dukora. Novuga ko imigenderanire yacu mu bikorwa byaha by'ubudandazwa n'ishira hamwe n'ababanyi bo ngaha muri iki gihugu, mbere n'abanyamitahe bo muri kino gihugu imeze neza, kuko n'abadushorera n'abanyagihugu bo ngaha muri kino gihugu nyene, n'abanyamahanga bava mu bihugu bitandukanye ariko babaye hano muri kino gihugu cyacu. Ubwawe rero kirikora umuntu yisanzuye, murabishima uko bimeze? Twovuga ko mbere twonahamagarira n'abandi barundi bumva yuko bifuza kuzana imitahe yabo muri kino gihugu ko boza, kuko birashoboka nk'uko twabisabye tukavyemererwa, tukabikora bikagenda neza. Twarabonye uko bishoboka. N'abandi barundi bifuza kuzana imitahe muri iki gihugu twobahamagarira kudatinya, kuko twarabonye uko bikunda. Kandi turashimira abarundi bari hano muri kino gihugu ko nabo nyene baratwitaba. Mbega mwebwe mushobora kubwira abariko barakurikirana imbonesha kure Dikobu TV aho adresse muba musanzwe gukoreramo, mbere munababwire hari ihuriro riherutse kuba aho mwishiriyeho indongozi, mbega guhurira hamwe nk'abarundi mukagira umuryango umwe muri mu mahanga bibafasha iki? Guhurira hamwe nk'abarundi tukagira umuryango umwe, icya mbere biratwungura ubumenyi, kungurana ubumenyi mu byo turiko dukorera hano. Icya kabiri, guhurira hamwe nk'umuryango uriyumva ko usa n'uri wanyu mu gihugu iwanyu muhira. Guhurira hamwe biradufasha no mu gufashanya mu bibazo tuma duhuye navyo turi hano mu gihugu, kandi bikadufasha guhanahana ivyiyumviro vy'icumubiri ukora muri kino gihugu. Hanyuma adresse yacu aho dusanzwe dukorera ni hano Isiri, ni BBS Mall, ni inzu y'ubudandarizo BBS Mall. Turi mu kibanza cyo hasi byo twita lower ground mu Congereza. Iduka yacu ni E/E48. Yego, mbega abarundi bashobora kuba bakora urudandazo ariko bakaba bakora kimbure badafise impapuro, canke bagakora umwe bakorera mu gifuri, hakamu batera kugira ngo baje habona nabo urudandazo rwabo bimenyekane mu bihugu baba barimo, haba muri iki gihugu ca Kenya canke ahandi? Ni vyiza bigukundiye canke bishobotse ukavyemererwa, ni vyiza gukora ufise uruhusha, kuko ubundi uri kurakora udafise uruhusha, iyo uhuye n'ikibazo canke ugahura n'inzego zijejwe gukontrola urudandazwa hano, akenshi biratuma umutahe wawe uheranye, kuko nturonka aho uhera kugira ngo wishuze agatahe kawe. Ikindi, iyo uri kurakora ufise uruhusha hano muri kino gihugu, hariho bimwe usanga wohereza hamwe
kandi bikaguha amahoro mu mutima yo gukora no gushika aho wumva wifuza gushika, kuko nta na hamwe ufise limite, nta na hamwe uba utemerewe kugera mu gihe ufise uruhusha rwawe. Rero ababishoboye bose abihusha bagakora bisunze amategeko. Ibijanye n'impapuro bibagora ko mwebwe nk'abarundi biraborohereza ntibibakunda? Mu bijanye n'impapuro novuga ko wibaza ko bigoye n'ubwo atarabyinjira, ariko ntabwo bigoye cyane kuko ni impapuro zisabwa umunyamitahe aba avuye hanze y'igihugu, uheze ukazizana, umaze kuzitanga ugatanga n'ugiye kugufasha kuzikurikirana, abo twita abashingwamanza cyangwa abaroya mu Congereza, bakaza gufasha gukurikirana ibikorwa byawe byo gusaba uruhushya, hanyuma akagenda akubwira kimwe kimwe cyose gikenewe kugira ngo ugende ukirondera ugishikirize inzego za leta ziba zijeje. Murakoze, turabashimiye. Ku mazina yanjye nitwa Martin Murerangabo, akaba ari jewe ndongoye iri shyirahamwe hano muri Kenya, directeur mu rurimi rw'igifaransa. Ishyirahamwe ryacu rikaba ryitwa Yakami World Series Company. Ngire ko nibutsa ko iri shyirahamwe ryacu riri mu Buganda, riri mu Rwanda turafise iduka naho nyene, turafise iduka 8 mu Buganda, turafise n'iduka 2 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Diaspora da Senzira.